Yes, Amen. Ndabashimiye cyane munyihanganire kuko murabona nta n'isaha naje nzanye ku mwanya noba natevye. No problem. Mama. Pose. Amahoro mwese. Amen. Handi abane namwe. Amen. Umunsi numunsi w'igitangaza. Okay. Gituruka mu ijuru. Umunsi numunsi yuko obwira mugenza wati Yesu agukunda. Yesu agukunda. Ibyukuri. Kama munyihanganire kuba natevye. Hari utuntu twa tukifatiriye gato. Niyo mpamvu nshimishije ngiro ryanje kuko mufise ububasha bwo kuba mu Mana cyane. Amen. Mubona. Ntiza gato Bibiliya. Hari ijambo dukunda gusoma hano muri Luka. Rivuga ngo mukundane nkuko Benda babazi. Washobora kumbwira mugenza wati je ndagukunda. Iki ni rero cyo kuba maso. Iki ni cyo kumenya. Yes. Pastor Diamond. Shetani. Mwizina rya. Yes. Nakutaramuye mwizina rya. Yes. Wa mudemoni wende kura. Mwizina rya umukobwa. Turekurire pasiteri. Ikumenga na Diamond. Kibahenda chigi pasiteri. Mwizina rya Yesu. Anabaranya. Kama shetani kwa jina la Yesu. Yesu kuba maso. Haleluya. Amen. Awa mukobwa. Ndabona muri umwanya turafise ibikorwa byinshi bihambaye. Ndashira ikiganza ko mukobwa. Mama Diamond mwagiye mu mukobwa w'Imana. Ndabirukanya mu izina rya Yesu. Ndabirukanye muve mu mukobwa. Haleluya. Amen. Mukobwa ndekura gato. Ahubwo Diamond ni kijuju cy'igipasiteri kibahenda ngo numupasiteri. What? Nta mafaranga yanje. Mukobwa manzi ndekureka. Mama, kana kusiriza imbere y'ushenge. Sawa.
aguheranya ngahe mufaso yaguheretse mada kuri kurambaza umugabo wawe yaraye mu rugo bisibya idayimoni ni wowe utatse wifatira abantu ngaho iyo ushaka yuko ndabihora wakuyamuka ukayansigira mama fati ima nakwiriye twavuga nyumba 25 ima yanjye Penitente. simba ngaho kuri kurasi naguza ilifo kuyamba neza Yo. hama n'undi munsi ukazasaba kusanga ahantu nibereye uza kumfisha ubusa gusa untesha umwanya kuma pavye uduhenda bara mashikano akumwe yatwara mu ndaya Lewe yajanye mu ndaya yabigira kimeze. Oya ngira no bundi ni shetani yamuteye. shetani Oya na afise umugore Abantu bose bamabishira shetani. Shetani gendera. kariyoboka None mama ko Imuturandirize. iyi mpuzu ari gwiwe cyane kumubesha. reka kuturaba kuturabo Anje bintu nibishoboka. Asigaye araba nabi. Iyi mpuzu ari gwiwe. mama fati yabasabye imbabazi iki kigeragezo kimvaye ko nyumve ko namwe nuko ni nuko ndabasabye bakoze ibintu byabaye mumbabarire kuko iki ni ikigeragezo namwe gishobora kubashikira ugeragendera mu ndaya afise umugore Yachumara maji. None pastor yongeso yo oranje cyane yari. Niyabaye ikigo. ngoje tangi chirigira chu mama fati kariyoboka y'umugabo Je no musishengero je ndayivuyemo. Pastor nije najanje nagwaye ngo nikigira cyumurarima. Mama pastor tu muzopfuko pastor n'ibitama. je ndagiye Amgaye ngenge ndagusengeye. naje we ndagiye hawe kubara amaje Bakoze ibimana ni mureke. Shetani yamuteye. aho rero nawe ngo bakugeze umupasiteri bavuzeho bamuha ndabasabye mumbaye bafite abapasiteri Ibigeragezo nk'ibyo jangiye mu ishengero rya Kanigati tugenda mu mana imena nyenze. Pastor, na wewe kweli uko hivyo hivyo utabakia hivyo hivyo. Barakani. Tuma. Pastor. Behevi Imana dupende wapi? Niko bayitwa ino shengero. Apole sana. Ikidisi naguhenda guhebeye sivyo? Pastor mpenda ngono udafollow kabisa mashaka kwa mazina. Ariko kweli ariko munone mugiye hariko ishi Mumugiye abakozi b'Imana. None nk'umu nuko ndagusabye no kubabarira nukuri ibibaye nuko je nabibonye kandi na numwe atabibonye nimba ari ikintu ntazibagira ni mbabarira n'Imana sibyo tunagura urushengero sibyo ariko nawe reka kunyereka iboga nakundi nivyo Imana yateguye nakundi dutahe gito gitatu none nkarigesano ryaje ngaha gukora iki? dutahe ni wowe warirondeye urabona ingene usebesheje mu ishengero tumuvuga buke tumuvuga kuko ntage none ntanyumva bazi kubibaye hejuru hasi ni madame n'ukuri Imana none